Umugwi wigenga w'agateka muntu mu Burundi watakaje ikibanza c'iteka ca mbere ubugira kabiri, kuko bwa mbere wari wagitakaje mu 2018 hama bawusubiza muri ico kibanza c'iteka arico bita statut A mu gifaransa mu 2021, bibaza yuko hari akarusho bagiye kuzana mu vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka muntu. Igihe bayisubiza muri ico kibanza c'iteka, amashirahamwe yigenga agateka muntu twariyamirije iyo ngingo kuko ata kintu na kimwe cerekana intambwe uyo mugwi wari werekanye mu vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka muntu. Uyo mugwi w'agateka muntu mu maraporo yawo ntiwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agateka muntu, canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo c'umwaka, kandi amashirahamwe yigenga y'agateka muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umurengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu, ntihagire amatohoza akorwa kuri ivyo vyegeranyo. Twashimye rero iyo ngingo kuko yabashize mu kibanza bakwiye. Ariko rero uyo mugwi naho dufise ico tunegura ku vyerekeye ubwigenge bw'abawugize, kubera amategeko awugenga arubahiriza ubwigenge bwawo n'ubwigenge bw'abawugize, mugabo atagushaka kwa leta ntaco umugwi w'agateka muntu ushobora gukora mu vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka muntu. Aha ndiko ndavuga nk'ibi vya CNDH, ibi vya Ombudsman, ivyo vyose mu gihe leta atagushaka ifise yo kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu y'agateka muntu, ntaco iyo migwi ishobora gukora mu iyubahirizwa ry'agateka muntu.